Diniteka n'umunezero ntangere by'usubira kuguha yambo we munywanyi ukurikira amakuru n'ibiganiro zo gushikiriza kumunesha ko yanyu cyane ya Isange TV imunesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza. Ndaguha ikaze rero we munywanyi ukurikira amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kumunesha kuri yanyu cyane ya Isange TV imunesha kuri imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byigezwe ko haba muri politike haba mu nkino mu ndero mwiperereza mu gateka kazi na muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa mu kibano. Reka rero ndabaha ikaze makuru yo mwiri joro n'amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihe abandanya yikoma igihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse anavuga ko ngo u Rwanda wari ufite uruhare mu mutekano muke ngo wo guhungabana mu gihugu cy'u Burundi, aho yagiriza leta y'u Rwanda ko ifadikanya n'umugwi witwaje Rwanda tabara mu guhungabanya umutekano w'u Burundi, ndetse akanavuga ko ngo mu gihe u Rwanda ngo umugwi wa M23 waba uteye igihugu cy'u Burundi ngo bizokwitwa ko ari igihugu cy'u Rwanda giteye u Burundi, ndetse na leta y'u Burundi nayo izoca ifata ingingo yo gutera u Rwanda, aho yavuze ko ngo izoca yambukira mu Kirundo ngo igaca ishika ikigali igakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda wewe urongowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ningingo ishiramwe mpuzamakungu ryangaha mu karere k'ibiyaga binini na cyane ishiramwe EAC ryamye rirabira hamwe kumwe umutekano wo mu karere k'ibiyaga binini wobandanya ugaruka na cyane barabira kumwe umutekano ngaha muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ugaruka. Mu mezi yaheze ishirahamwe SADC ndetse ryarateranye ndetse na African Union ryarateranye ngo kugira rirabire hamwe kumwe umutekano wa bandanya ugaruka, ndetse ico gihe banarabye no kungene bohindura abari bajejwe iri shira hamwe, aho baciye bashiraho ko umukuru w'igihugu ca Afrika ca Angola ariwe Joao Lorenzo, ndetse agaca yungirizwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Nubwo biruko rero aba bakuru b'ibihugu nubwo bari bashizweho kugira ngo babandanye bakurikiranira hafi y'umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini wogaruka, gusa biragaragara ko ari bo babandanya batuma umutekano wo ngaha mu karere k'ibiyaga binini uhungabanya, kuko na Joao Lorenzo nubwo yari yagizwe umuhuza w'ibiganiro bya Republika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse n'umugwi witwaje Rwanda M23 yaciye rero atanga imihoho avuga ko kurongora ibiganiro bimunaniye ngo agomba gushaka abandi. Rero kuri ubu ngubu amakungu yafashe ingingo yo kubona ko na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari we ikibazo nyamukuru wo kuba umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini ubandanya utosekara. Kuri ubu ngubu rero mwishirahamwe mpuzamakungu rya EAC bafashe ingingo yo kwirukana perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'u Burundi mwishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko, aho bamwagiriza ko ngo yoba ari we ariko aradurumbanya umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Mu nama rero yariko irabera muri Kenya muri uyu mugoroba bafashe ingingo yuko perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'u Burundi bagomba kwirukanwa mwishirahamwe mpuzamakungu EAC bivanye no kungene nyene babandanya aho kugira ngo afashe ibihugu byo ngaha mu karere k'ibiyaga binini ugarukana umutekano ngari abandanya abifasha gutuma umutekano utosekara. Mu yandi makuru kandi tubandanije mu Burundi, murabizi neza ko buri wa kane w'ukwezi mu Burundi haba igisabisho c'amadini. Kuri ubu rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ese akaba ari nawe arongoye ari nawe mukuru w'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD. Ejo hashize rero kw'igenekerezo rya 27 Ntwarante 2025 yari ifatikanyije n'abagumyabanga muri ca gisabisho cama gikorwa mu mugambwe buri munsi wa kane uhereza ukwezi. Ivyo rero ivyo bikaba byabereye mu cicaro gikuru c'uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu gisanzwe kiri muri Ngagara hano nyene mu gisagara ca Bujumbura. Mwija muri ikaze ryashikirijwe n'icegera c'umukuru w'umugambwe
Mugumyabanga mukuru umugambwe CNDD FDD ari we Shimirimana Siriyake yaramenyesheje ko ayo masengesho ngo ari ugushimira Imana kuko ngo iguma izigama indongozi z'igihugu ikongera ikaronsa imvura ndetse ngo n'akayaga keza igihugu cacu c'u Burundi mu mwanya ubereye ndetse ngo n'amahoro akaba asasagaye mu gihugu cacu c'u Burundi cose. Shimirimana Siriyake yarongeye kandi aramenyesha ko abagumyabanga ndetse n'abarundi bose muri rusange ngo bari ku kivi cukugwiza umwimbu ngo ndetse abarundi ngo bakaba bananezerewe cane ngo nuko umwimbu wahavuye uboneka ndetse ngo wahawe agaciro. Ngo ivyo navyo ngo bikaba rero bibongerereza umwete ngo wukurima hanini ngo kugira ngo baze bagwiza umwimbu kuruta indi myaka yose. Nzubahimana Vitali umuvuga butumwa wo mwishengero Israel Church yishimikije ijambo ry'ifatiro ryo mu bikorwa by'abatumwa 9:36:41 yaramenyesheje ko Uburundi ngo bwahezagiwe kuko ngo atakindi igihugu wosanga abakuru bifatikanya n'abatoya ngo mu nzu y'amasengesho bakicisha bugufi ngo bagasenga cane bashimira Imana ku bikorwa byiza yakoze. Uwo muvuga butumwa kandi avuga ko gukunda igihugu ngo no kwikorera ari itegeko ku mwene gihugu wese, akaba kandi yaciye anabonera ko kumenyesha ko gukunda igihugu atari ng'iby'abagumyabanga gusa canke indongozi ahubwo ari igikorwa c'umwene gihugu wese w'umurundi. Yarongeye kandi aributsa abarundi ko ngo imbona kazoza y'u Burundi atari iy'umukuru w'igihugu gusa ahubwo ngo ari imbona kazoza y'abarundi bose. Akaba kandi yaboneyeho n'akaryo kugusaba abagumyabanga kuja ngo kukivi mu ntumbero ngo yo gushira mu ngiro iyo mbona kazoza kuko ngo ari ihishurirwa Imana yacishije muri Sebarundi we nawe nyene ngo agaca arihishurira abarundi bose. Mu nyigisho ziwe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko uwo wa kane w'amasengesho abani umunsi udasanzwe kuko ngo ushitse abakristu n'aba Isilamu bari mu mapfungo na meranda. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba kandi yagize ati ni akaryo keza ko gusenga no kwisonzesha, ni igikorwa cyo kugaragaza urukundo. Akongera kandi akavuga ko arico gituma ukwezi kwa ntwarante ariko kwezi kwimigisha ku gihugu c'u Burundi ngo kuko abene gihugu baba bari hamwe basenga. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba kandi yaciye asaba Burundi buri murundi wese ngo kugira imbono y'iterambere akaja arasuzuma ko iryo hangiro ariko arashira mu ngiro ngo ivyo arihishurira abarundi mu ngiro nyene mu nyigisho ziwe nkuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije. Ndabyo ngo bikazoca ngo bituma rero abene gihugu umwene gihugu amenya ko ariko ararangura ubutumwa bwatumwe abakuri iyi si. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kandi akaba yabanaboneyeho n'akaryo ko kugabisha abanyuruza amatungo y'igihugu ko ngo bamenye yuko bazoyasubiza byanka vyakunda. Akaba rero yanatanze akarorero ko kubakorera mu gisata c'ubutare bo ngo no gushitsa c'ubutare ngo be no mu gisata c'igitoro. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi Evariste Ndayishimiye yarongeye asaba abene gihugu ko iyo babonye uwo ariko asahura itunga ry'igihugu ngo bo bimenyesha kugira ngo iyo ngiso mbi irandurwe hamwe ndetse
hano iwacu mu gihugu cacu c'u Burundi. Ico mu kandi nuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye anasaba abarundi bose ko bo bandanya bakomeza umugenzo mwiza ngo gushimira hamwe wo gushira hamwe mu gufashanya. Mbere akaba yanaciye ashimira abagumyabanga bo mu ntara ya Gitega ngo ku gikorwa bakoze cyo kwegeranya itoni 100 zo gufata mu mugongo abenegihugu bo mu ntara ya Kirundo bahuye n'inzara n'ikiza c'uruzuba. Reka rero dusozerera amakuru yacu yangaha mwijoro, turaza gusubira mu makuru raza kubagezweho mu gatondo. Yara makuru mushikirizwa n'imonesha ko yanyu mukunda cyane Isange TV, imonesha kuri Mwerudeni bashikiriza amakuru n'ibiganiro y'iko byakorewe amatohoza. Reka mbashimire mwese utari kumwe makuru n'ibiganiro tubashikiriza. Tugira dusozerera amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezweho mu gatondo. Reka manara biuze mu fyonde sabone na partage kugira muze murababambe kubana amakuru n'ibiganiro tubashikiriza mu gihe muba mutaravyonda ko ryari tekero n'umunezero ntangire byo gusubira kugubaha yambo mwe banywanyi ba Isange TV umuresha kumwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko. Reka rero ndabibutse ko amakuru turaza gusubira mu gatondo, wandanye mugira ijoro ryiza.